ndaje ndagomba kumva Imana iri kwiravuga. Haleluya. Ndagomba ufatanye nanjye isengesho. Haleluya. Wengera ubwira Imana ati Mana zibura amatwi yanjye, zibura amatwi yanjye ntongere numve. Mana zibura amatwi yanjye numve, zibura amatwi yanjye numve, 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 numve. Haleluya. Nagira mvugiye muri aka karere amatwi atumva nazibuka mu izina rya Yesu. Amatwi atumva Imana nazibuka. Amen. Mu izina rya Yesu. Abantu bongere bumve, abantu bongere bumve, abantu bongere bumve. Yego dufise urunganwa rutumva, dufise urunganwa rutumva. Dufise urunganwa rutera ruziba amatwi, wamagumva ubutumwa ariko ntiruhinduke ngo rumenye ivyo Imana igomba. Ndakuramukije amahoro y'Imana mwene data. Imana iguhezagire, iguhezagize n'aya matwi yumva icyo mpwemu w'Imana abwira amashengero, kandi guhezagize umutima wo gutahura ijambo ryayo no kwemera gutozwa indero nziza n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko mu minsi y'iherezo abantu ngo bazoba banegura ivy'Imana, ngo kandi ngo bazokwitoraniriza abigisha bahwanye n'ivyo bipfuza, abigisha ivyo bipfuza, bakura umutima ngo kukwigisha kuzima. None rero Imana iguhezagize uko gutwi kumva ijwi ry'Imana, uko gutwi kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga vy'ukuri, rigitandukanya n'imvugo y'ivyo abantu bipfuza. None rero tugiye gurabira hamwe ibintu ijambo ry'Imana ritubwira, kandi muri Zaburi nabonye neza ko biranga abantu bagiye kwemererwa gukandagira ku mugwa wo mw'ijuru, canke abantu bazemererwa guhonyoza ikirenge mw'ijuru. Navyo negeranije ibintu bishika kuri 11 biri muri Zaburi igice ca 15. Ni igice gitoya cane. Nimba hari umuntu muri mwebwe akunda gusoma ijambo ry'Imana, naho wogisoma ntico gutwara n'iminota 2. None rero ikibazo kivuga giti, Uhoraho ninde azosembera mw'ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Icambere, nugendera mu bitunganye agakora ivyo kugororoka. Aha rero wewe uri kuranyumviriza ubwirizwa kwihakanya, ugafata akanya ukiyumvira ati ibitunganye nibihe, gukora ibigororoka byo no bigenza gute? Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ngo umuntu avuga ukuri mu mutima, umuntu atabesha, umuntu atarementanya, umuntu avuga ukuri. Ukiga kuvugisha ukuri, ibintu byo kwigovyora, ibintu byo gucisha iruhande, ibintu byo kuvuga ukuntu ibintu ko bitari, ibintu byo kurondera insiguro zitari zo kwisobanura iyo wacerewe ahantu canke iyo wakoze ibintu ko batabigusavye. Vugisha ukuri ko mu mutima. Icya gatatu, utarementhanisha ururimi rwiwe. Kurementanya, umuntu arementanya ntazinjira mw'ijuru. Icya kane, utagirira nabi mugenzi we. Kugira nabi, hari abantu bavuga ngo winabi yihogwa yindi. Abantu bakora uko ntibazoja mw'ijuru, kuko Bibiliya ivuga ngo n'abatugirira nabi ngo tubahezagire ntitubavume. Icya gatanu, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Abantu bavuga abandi nabi, hari abantu barementanya, umuntu akavuga uwundi uko atari, canke n'inkuru naho yoba ariyo. Mugabo ntukaze inkuru y'umubanyi wawe, naho yoba yaraye ubusa wewe waraye uriye, ntibikenewe. Menya ico ukwiye gukora, wewe gira neza kugira uzobe kuja mw'ijuru. Icya gatandatu, mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse. Aha novuga ati n'umuntu adasambana. Ikindi, ariko yubaha abatinya Uhoraho, no kuvuga
yubaha abantu b'Imana. Hariho abantu bavuga nabi ivy'Imana, hariho abantu babinegura, hariho abantu bakritika ijambo ry'Imana bagakritika n'abarivuga, hariho abantu babona umuntu yirinda cyane bagaca bamukritika. Abo bantu bizobagora kuja mw'ijuru. Abantu banegura ivy'Imana bakanegura n'abantu b'Imana bizobagora kuja mw'ijuru. Wiyubare nawe wubahe abatinya Uhoraho, kandi mu maso yawe igihumbu gikengereke, ubusambanyi bukengereke, kwifuza ubusambanyi bibi, ibintu bikengeretse n'ibintu byose bitera bija hiyo, inyambaro mbi, ibintu biteye isoni, ibintu vy'amafilime pornography, ibintu by'uduhuzu tudakwiye, ibintu vyo kwambara ubusa bikengereke mu maso yawe. Ikindi ico yarahiye naho co mugirira nabi ntiyirahuruza. Nimba hari ikintu warahiye kutazokora ntukagikore. Nimba hari ikintu wagivuze ati iki kintu sinzopfa ndakivuze, aya majambo ntazokwigira aca mu kanwa kanje, ntagaceyo. Nimba wararahiye kutazosambana ntugasambane. Nimba wararahiye kutazokwambara impuzu kanaka ntukayambare, naho hoza ikigeregezo kimeze gute. Indahiro warahiye uyigumeko. Turabona akarorero k'abarahiye ba Daniyeli bari baravuze ati twe ntituzopfa twihumanishije ibyo kurya by'ubwami. Nivyo vyatumye hariya i Babuloni batihumanya kubera iki bari bararahiye. Kandi na Paulo yavuze ati no kongera kubaka ivyo nasambuye, noba niyerekanye ko ndi umuntu acumura. None rero nawe uri kuranyumviriza, ico warahiye naho cyo kugirira nabi ntiwirahuruze. Nimba waremeye gukorera Imana kugeza kugupfa, shishikara gukorera Imana mu kwera no mu kugororoka. Ikindi kivuga ati ntagurana amahera kuzohabwa y'inyungu. Gurana utizigiye no gusubizwa, niko ubutumwa bwiza buvugwa. Icyanyuma arico ca 11 kiravuga ngo ntiyemera ingurire yo gutsindisha uwudafise urubanza. No kuvuga nta gigiturire, yamara icyabona c'ukuri ashingira intahe ukuri. Naho bomuha amahera angana gute, naho vyogenda gute ntarenganya. Ugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Ibi rero ni ibintu ijambo ry'Imana ritweretse umuntu abikora afise droit canke afise uburenganzira bwo kuzohonyora mu bwami bwo mw'ijuru. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire, umwami wacu Yesu Kristo abaha umugisha.